bigezeje numva ngomba gusa ayiwe ukunda cyane nkaho ryo bari rya nyuma manawe ayiwe manawe manawe ayiwe manawe manawe ayiwe manawe akaziza kama kupenda najipenda mwenyewe anakupenda mama rudisha ananipenda mpenzi wako ananipenda na kaka yako ananipenda na shoga yako ananipenda hata baba yako ananipenda. Icambere ndiko Novuga ni ikinyene gushika muri studio za Keza umva ari ntamwe vision yawe ngaho igarukira oya ningarukira basi ndashaka kubwira ko nkiri mu nzira biko birazi umva avant sinzi yuko navongera kuri etape kana navuga ati nabwiye nk'ibintu byo kwiryohera nyene ariko vision je mfise no kubona nyene memes nyene abantu nyene memes y'abantu abamemera utwika cyane ya bafatwa nyene bakwiye kugira vare nk'iyo bakwiriye kubera abamemera umenga muri entertainment umenga ntibarinjire kubora. Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu rwaruka rukiri ruto cyane ufite impano yo kwandika Chazel. Ndakora mu kiji. Ndakora mu kiji cyane naje. N'andi mazina atarakoka aka Jenny twahira dukunda Shalom. Shalom. Niyo mazina abavyeyi bampaye. Gutekereje cyane none. Komeze kwezi. Muzi musanzwe utekereje cyane. Musaragurika. Abantu benshi bazi yuko ndi umuntu w'umusazi. Ariko ndi umuntu atekereje. Sometimes usanga ari igihe bahora babibona nyine. Hama hageze ahandi hantu usanga naho umeze neza cyane. So imana yo kwandika ibintu bitwengeje cyane kuri social media afite page igeze kure cyane ubigenza gute kugira wiyumvira ujane n'igihe mu kwandika kujya ku ni ibintu biba mu kibano tubona mu kibano mu buzima busanzwe nyene canke ukabona ifoto ukaronka ide urumva bijya twandika tubikora mu buryo butandukanye canke mu blog abantu benda baratera kumva nk'aka blog karaho ukavuga ati reka nandike abaheza abantu iyo ubonye agafoto kawe wagize wanditseko kayiko na logo yawe ukabona ko karaca ku ma status ya WhatsApp canke kuri social media kuri wumva gute? Mba numva nyine ayiteka kubera umva ibikorwa byanje ko biragera kure mba mbona yuko ibintu nakoze nyine byashimwe n'abantu benshi ariko nubwo mbere babonye usanzwe abikora ku masanamu muri Keza ni yahe vision ufise vuga ati ndiko ndakora kino kintu ariko ndifuza kugera aha hantu nkuko nabitanguye ubwa mbere nabitanguye nyine nko kwiryohera ndabikora n'abagenzi nyine bisanzwe sinanzi uko azogera igihe nyine ngeraho mvuga ati nkuko bibona sinanzi ko azogega nshobora gushika muri Keza nk'ikibitangwa navuga ati ni blague nyine tubisanzwe kandi sometimes ndabacekeshe kidogo uno munsi biraguha inoti buke gusa biriko biraza nyine buke gute nk'ama publicity sinzi ko mubibona neza kuri page yanje ama publicity mwancishamo ko abantu babona ati umujene afite visibility ko nyine tumuha ibintu byacu akabimenyekanisha nkuko nyine umva ibintu byanje bishobora gushika kure birayimeze neza cyane so hari namba bimaze guhura muri ako kazi kawe canke nikubura dushanga twa connect hari mbere birahari nk'ibyo uhura birahari kubera hari ibintu twandika premièrement muri société abantu uko badufata siko tuba turi urumva hari ibintu wandika nyine ko kuryohera abantu ari ugasanga abantu bavuga ati ibintu byanse bikwiye kuki urumva ko hari ibintu twandika we ndashaka kwandika ko blague nyine kugutwenza ngo usanga ubundi mvuze nk'ibintu byamubaye ko usanga biramufashe usanga yamubabaje cyangwa undi nawe biramutwengeje bivana rero sasa hano tugirije ikibazo no mu commentaire hari ikimaze gushika kirashika umuntu aravuga ati wamvuze si yo fresh yasha ni kenshi kuri izo bishika bakananyandikira kuri WhatsApp tizo bintu ndona ngugene wanse ngo wapostinze n'ibiki ngo azi ko bijya bintu byambaye ko ibintu nk'ibyo nyine so biba bimeze neza cyane hari ikintu kimaze kukunezera uvuga ati iki kintu cyarangyoheye kuba shitse muri uno mwuga none munsi ndacyacishimira n'icyayi icambere ndiko Novuga ni ikinyene
gushika muri studio za Keza urumva ari nta vision yawe ngaho igarukira oya nigarukira basi ndakwisha kubwira ko nkiri mu nzira biko birazi umva avumva sinazi yuko ntavongera kuri etape kana navuga ati nabwiye nk'ibintu byo kwiryohera nyene ariko vision je mfise no kubona nyene memes nyene abantu nyene memes y'abantu abamemera utwika cyane bafatwa nyene bakwiye kugira valeur nk'iyo bakwiriye kubera abamemera umenga muri entertainment umenga ntibarinjije kubora uvuze muri entertainment umva music ariho music ariho promoters promoter journalist n'abandi cyane ariko abamemera bazi ko batarashikayo fresh mbwa nibaza ko muko muraza bukebuke cyane kuko umva ari ibintu usanga hanze bimaze gutera imbere cyane ugasanga mu Burundi naho nitugishikiye kumva cyo bisaba akanya gatoyi ndabona brand yawe ku mupira ya memes kubera iki wagize ako kantu aka kaboro ni umujama akampaye nk'igitangura akora memes muri 2021 ndagira ku profile ya WhatsApp hama ndakaramara nk'amizi nkangahe nyine kakiri kuri profile mu nyuma ndagashira ku ma memes kugira ngo kamenyekane nyine nibe brand. So nagiye kuri page ya Facebook yo ndabona ivya Severant kwene bimeze yuko batazohabwa amashugwe bazohabwa ibisandasanda kuba gatorika nibaza ko ari umunsi w'ibisandasanda nga ku bantu bakundanye gurukundo nyarukundo tuzotanga amashugwe. Okay, nk'akarorero n'ivyo nagomba kubwira nakubwiye ivyo nakubwiye ibyo bintu bikunda kudushikira nk'ubu nk'abantu birabura tusanga ari beef doraje kunyandikira ngo iki nibiki ngo wahariye ngo bakobwa birabura ibintu nk'ivyo nawo ma challenge duhura mu nzeza zacu. So bibaho kandi nibaza ko vyigisha cyane kugira ngo umuntu ashobore gutambuka ameze neza. Nikaye kajambo bwira abakunzi bigane open mic n'abakunzi baba muri rusange. Ponda bashimira mu bandanye munkurikirana kubera hari abafana nyine b'umutima nandi ndahanye nzobandanye ndabaha nyine ivyo nshoboye. Hama shimire Akeza shimire nawe Patrick wa open mic kuteka banteye nyine ushikana misize za Akeza nibyo navuga. Asante sana ndagushimire cyane ubandanye ugira ibikorwa byiza page yawe igeze kure social media yawe ubandanye ugira imbaraga nyinshi mu gukora. Asante sana.